umunsi umwe nyene barama akaryo muri eglise umunsi sinzowibagira vraiment n'indirimbo natangiye kuririmba ndayibuka indirimbo ya Dudu yitwa yarasezeranye ko n'ayimisozi SMS harimo ego SMS barakora hari agaparti bakora ka kapera go harimo umuririmbyi yaho aririmba profane kera yarakijijwe yitwa Bamso icabona nicabona cibyo datakora nawe yabe oya nawe yahevye Hello bakunzi ba Flip GTV turabaramukijaho muri hose amahoro y'Imana bane namwe so ni MP promoter kuri micro uno musi twaba tubafitiye umutumire benshi musanzwe muzi benshi musanzwe mukunda muri gospel uno musi no tugiye kugendera uyu nawe si uwundi ni mu worshiper azwi ku izina rya EDDY NDEANO gusa arashobora kwidondora mwitwa gute bro? nitwa EDDY NDEANO yego nkaba nitazireye Ndeano. So numuririmbyi asanzwe akunda kuririmba cyane kandi niyo ngabire yiwe sinzi ko ducishiriza ko gatoya ga freestyle gato kugira ngo n'abariko barakurikirana Flip GTV bashobore kumenya ati mbega uyu muntu yo barinde karibu jewe ndicabona icabona nicabona cibyo datakora nawe yabe oya nawe yahevye yes bakunze ba Flip GTV uyu numwe mu baririmbyi afise impano ikomeye cyane hano mu gihugu benshi bakunda cyane so none mbega EDDY NDEANO umuziki byarakoreye kutangura mbe byagenze gute byavuye he byaje gute umuziki kutangura sinibuka na date nawutanguriye ko gusa ndibuka ko nakuze nkunda umuziki ego ama nisanga ahantu ho Imana iramfasha nisanga ahantu hari ibintu bya music ndavuga muri eglise ego kubera ko cyari ikintu kidudubiza muri jewe umva biroroshe kuca ko nguma ndacactive byasaba gusa ko nguma ndacactive ego mu kuguma ndonka ama ahantu nshobora kubona insimba nkayibona byoroshe microphone nkayibona byoroshe by the way natangiye ndumbateur ego no ndayivuza quand même ariko ndi plus cyane gose muri carrière yo kuririmba. Yes none umuntu agerageje kuraba neza kugira ngo uhitemo kuririmba mbega kuvuza ingoma byo byarakoroheye canke nuko wabonye ko utabikunze gusumba kuririmba? Kuvuza ingoma nta nico twapfuye gushika n'ubu ahubwo ndagwana kugira ndayisubire ko gusa ni hamwe nyene urumva inzira z'Imana ntabwo zimeze nk'inzira z'iwacu donc Imana irashobora gupanga umuntu ashobora gupanga ikintu Imana nayo igapanga ikindi kintu so cena byisanzemwo na nisanze ahantu muri eglise nari mvuye muri Uganda hari muri 2015 ego ninjira muri eglise yari isanzwe ifise ubundi mbatere hama nivyari byose gushobora kuronka battery kubera ko yari umbateri abizi nanje nari ngaho ndabizi ucibona nawe yacaba akantu sinzi ka brad fer comte mugabo je nari mfite touch wanje nari mfite touch yiwe umva byasaba ko gwana cyane kubera touch yiwe hama nari nsanze muri je mfise kuririmba igihe ntafashe battery nacanja nanje mu murongo w'abandi nkakubita iminwa nyene kandi kuririmba nyene byari ibintu nkunda usi narabikora nubwo ico gihe navanga byose naravanga indirimbo yose ije nkayikubita kandi nkayishobora urumva rero umunsi umwe nyene barama akaryo muri eglise umunsi sinzowibagira vraiment n'indirimbo natangiye kuririmba ndayibuka indirimbo ya Dudu yitwa yarasezeranye ko n'ayimisozi niyo ndirimbo natangiye kuririmba muri eglise sinebwa nabatizwe nakuriye muri eglise gusa nyene mugabo je nibona nk'umubateri adasanzwe umunsi umwe je nzo umubateri ebana semfonda mu ceko bakibamba je nta burufa je bazonyereka mugabo voilà
Imana irabikora iracinzira nyene ndabyisanga mu nisanga ndahantu nyene negereye cyane kuririmba kurusha kuvuza guhama bama uwo musi bakimpa ndabikora neza ego nukuri Imana yaramfashije ibyabaye n'ubu ndacabyibuka ni souvenir itazopfa imvuye mu mutwe nuko cyane isanga fala barama baguma makamikrophone baguma banyizera ati oya subira kandi urimba kandi kamwe aca ndirimba kandi kamwe nako nikakagenda neza zica ziragwira munyuma ndavuga ati okay ibi bintu vraiment birishoye kandi nari umwanditsi kuva kera n'igihe nari umbateri nashobora kwandika akantu nkinjoyinga jenyene nta mugambi wo gusohora wari umutwe umva rero canja rero muri iyo step yo kuvuga ati no ndashaka kamwe nanje gukora ikintu cy'uwanje umunsi umwe kurya nyene ndiko ndaririmba indirimbo z'abandi nanje izi nanditse none kandi nabe ko zopasa canda fata umunsi umwe nyene ndakreya agateam ndabigisha akarimbo kamwe iyo ndirimbo ndayibuka yari sinakosheje ndayibigisha turayiga barayimenya iyo ndirimbo iri kuri YouTube hama ebana tugejeje kuyimenya tuvuga tuzoyirimba dimanche tugenda kuyimba dimanche ebana Imana iradufasha nyene abantu baratuje barayumviriza hama muzeje tuvuga ati twatangiye tuvuga ati indirimbo yiwacu tugejeje abantu nibabyizera c'est muri sire ko ari iwanyu hari umutonto yitwa President Yannick n'umupresident muri église quand même yitwa Yannick Chocola achavuga ati no iyo ndirimbo nigwanyu byavuze ati ni wacu nzoyiriha muri studio abantu urugendo rusha rutangurira ngaho akiriya muri studio Imana irakora ibitangaza ni byari ibintu biri big ukuntu mugabo kandi byari ibintu bitera intege vuga ati kumbe siko zero ndafise ikintu muri jewe nshobora gutanga nanje voilà nangura ni kubandanya nitera intege nsaba Imana ifashe kuko abaririmba ni benshi gusa iyo umuntu agiye iyo uvuze ati ngira nangure kuririmbira Kristo yandirimbe ibintu bijanye n'ubwami hari ukuntu utegerezwa kwifata hari ibintu utegerezwa inzira utegerezwa kugenderamo n'ibindi byinshi cyane gose ndasaba Imana ibimfashe n'ubu ndacyayisaba naho ndashika sindiko ndabivuga nk'umuntu yashitse wandi ko ndabivuga nk'umuntu agwana misi yose kugira ngo abandanye aba uwo Imana ishaka kwaba so none mbega Eddy Ndeane gukorera muri team no gukora wewe ubwawe wabonye ari kihe kintu cyakoroheye cyane cyaye kikorohera cyane puisque gukorera muri team jewe gukorera muri team no gukora jenyene simfise vraiment différence nobiya oya au contraire gukorana n'abandi bantu mengo biraryoshe je kuri je biraryoshe urazi iyo uri kuragenda wenyene urashobora gushika kure ariko kandi iri urajana n'abandi bantu urashobora gushika kure cyane kuko umuntu n'abantu udafise abantu sinibaza ko hari aho uva ukagera urumva nyene ireveke uno munsi nitugikorana comter kubera ko harabaye ibintu nyene bitari sanse kuvugirwa hano voilà j'ai mfata decision yo gushobora kwibuildinga nanje nshobore gukora kuko nakare ubundi yo bari abantu twafashanya gusa narazana igikorwa nkashaka ati dufashanye kino kintu tugikore bitwa The Hope Injection Revelation hama no baracari gusa bari muri église bari ngaho umugabo nibagikora nka team je na mfata inzira nyene ndabandanye sinari kucamagarika kubera ko ibi byanse kuko je uwantumye ntabwo ari umwana w'umuntu si pastori wanje si mama si papa donc je uwamamagaye ni Yesu Kristo yaragitanguje igikorwa afise no kukirangiza. Mbega uno munsi Eddy Ndeane afise ibikorwa bingahe afise indirimbo zingahe amaze gukora canke indirimbo amaze gusohora ziri ahabona? Indirimbo ziri ahabona ni zine ni zine zitanu zine mbega ni ryambere uzobukoze clip ko tumaze imisi tubona ku réseaux sociaux ariyo lancement officiel biteguriye cabona yoba ari video ya mbere uzobugiye gushira habona canke hariho n'izindi wamaze gukora? Hariyo iyindi namaze gukora video mperuka gukora yari yicabona nyene yego yari yicabona izokora ni video ya clip ya remix nakoranye n'abaraperi batari bakeya bo mu gisagara bon by the way ntabwo evenement ntabwo ari yo kulansa clip gusa ni evenement ya present worship ni moment nziza nasavye Imana kandi iranyemerera zimpaye none ko tworonka igihe
n'abantu bayo tugashobora kuyihimbaza twibukanya tugashinga inahe kwa umwe wese ahari akumva ko ariko arashinga inahe imbere y'Imana avuga ati Imana nukuri ndibuka ko byari bimeze gutya mugabo uno munsi cyane isanga ameze gutya hari ahantu narindi ejo ngo rabo uno munsi ahandi donc umuntu wese yibuka ikintu kimwe cyangwa bibiri Imana yamukoreye juste muri uwo mugoroba guhama clip nzoyilansa kuko ubundi evenement yitwa Ichabo Night ni umugoroba nyene w'ibyabona urumva niyo ndirimbo nyene ikazoba yitwa Icabona remix urumva clip nashimye kuko ndayilansa muri uwo mugoroba nyene no gushobora gupresenta ibindi bikorwa biri inyuma by'iwanje. Mbega kugira ngo ushobore kuvuga Icabona canke clip ukayita Icabona, mbega Icabona byavuye kuki bari revelation yavuye ku Mana canke zoba ari mu yindi nzira washoboye kubivugamo? Bon nta na kimwe mfise nta na kimwe ngamirije gukora ciwanje oya nico gituma no gusohora indirimbo ntayisohora kubera ko numva ibigumba binduza cibana tutoire nyimbo twatsa umuriro nkuko n'abantu bavuga nta muriro n'umwe turiko turatsa nta nuwo tugamirije kwatsa Imana ivuze turagikurikira nubwo yavuga ati sohora indirimbo muri 2 semaines usohore 3 noca ndazisohora mugabo umwanya kinyemereye gukora imwe ikibona ko bike ko nkora imwe kwa je ndabyakira nkaryoherwa igikomeye n'ubugombe bw'Imana bushitswe muri ico kintu so urumva rero cause yo gukora Icabona yo kuyandika impamvu nibiki ni revelation yaje gusa tuba twiteguye iminsi yose kwakira ikintu c'Imana n'igihe tutari kuri stage n'igihe tutashaka kwandika n'igihe uri mu isoko hari ibintu ushobora kumva bije nubwo uri muri toilette ukumva haraje ikintu yego ukafata stilo kagishira ko voilà nuko byagenze ama indirimbo nyene iza ifise refrain Icabona basi none twite gute ndahita Icabona nyene. So none tugerageje kwihweza yo remix nko kwabivuze yoba igizwe n'abaririmbyi bangahe ni bangahe bashoboye kuyiparticipamwo iyo ntunze yayo remix? Ni benshi abaririmbyi ni benshi cyane gose bazwi bakora mu burere butandukanye hariyo Bella Eloeka hariyo Best Music harimwo Brian Dramzo harimwo umukobwa umwe muri Gaze of Jesus Elmi ego ni Elmi burya ego harimwo SMS harimo ego SMS barakora haraga party bakora ka capella harimo Victory Music Band ego harimo umuririmbyi yaho aririmba profane kera yarakijijwe yitwa Bamso yaho aririmba muri The Cousin ya arimo benshi ya none mbega abo ku munsi wa lancement bose bazoshobora guperforminga canke hariho n'abandi batumire watumye ko bazoshobora gukora kurya munsi? Uwo munsi tuzoba tuko lancer clip mugabo bazoba bari ndishirika ariyo bazoba baberewe cyane gose bazoza hajya deje kwilansa cyangwa tugomba kwilansa begere ibintu nk'ibyo tubizovana no kuntu ibintu byapanzwe kuko ndishire ko ariyo bazoba bari ariko kandi hariyo abandi ba invite go hariyo Enoch BLM Eden Banga hariyo Cassiano Gloire hariyo Maserafi hariyo True Promises n'abayimvite batanu bazoba bari. Yes ni EDDY NDEANO akomeza kuvyitwaramo neza mu muziki wiwe. Mbega EDDY ni abahe baririmbyi bifuza ko mushobora gukorana haba hanze y'igihugu? Reka dufate hanze y'igihugu. Abarinji nshaka ko dukorana ni abo bose Imana izo place mu nzira yiwanje bigakunda ko dukorana na muntu numwe ari limité gusa abavuga Kristo hano mu Burundi naho bose bashoboka. So reka tubashimire urashobora kugira akajambo kanyuma ushikirije abakunzi ba Flip GTV n'abandi bari ko baradukurikirana kuri no mwanya. Abakunzi ba Flip GTV wewe wafashe umwanya uraraba ino emission Imana ikongera imigisha ko warahezagiwe hama je nagomba ndabatumire kandi ndabatumiriye gose kuri uwo umunsi wa Mungu itariki 12 z'ukwezi kwa 12 tuzoba turi hajya kuri Adonai ni mu bwiza ku gicenda
ni barabara rimwe rikikamye riri hejuru y'amabarabara yose yo mu bwiza iryo mugabo aho itumbereye justement ni ku mutwe wa 3e avenue. Yego uzoca wabona hariyo ikipancarte kinini cha afise ya Chabonite, uzotumire mugenzi wawe, ndazi ko hariyo ikintu c'Imana giteguwe kandi kubwiwawe no kubwabi wawe. Yesu abamugisha, murakoze kandi Flip GTV mwakoze kutwibuka. Yes, twongeye gushimira n'abakunzi ba Flip GTV ariko baradukurikirana, mukomeze gukurikirana ibiganiro bya Flip GTV, tubashikiriza ibiganiro bimeze neza, ibiganiro biri update. Tongera tuyibutsa kugira subscribe, like kuri page Instagram no kugira share nyinshi kugira ngo dusangize n'abandi. Ciao.